ndabaramukije mu izina rya Yesu. Imana ishimwe, tumukomera amashyi umwami wacu Yesu Kristo. We yapfuye akazuka mu bapfuye, uno munsi turi bazima kubwiwe. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe. 2 Corinthiens 8 verset 9, igice cya kabiri cy'Abikorino igice 8 umurongo w'icenda. Dore ko 8 ntacyo bitwaye, simbivugiye kubagera, ariko mbivugiye kugeza urukundo rwanyu ko ari ugukuri, ndarugeragereshe umwete w'abandi, kuko muzi ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo, yuko naho yari umutunzi yahindutse umworo ku bwanyu, kugira ngo ubworo bwiwe bubatungishe. Yahindutse umworo ku bwanyu kugira ngo ubworo bwiwe bubatungishe. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe. Dufatanye n'amajambo y'Imana yo mu Bifilipi igice cya kabiri umurongo wa 6 gushika ku murongo w'indwi. Philippiens 2 6 à 7 mu rupapuro rw'amajana 225 na murongo 24. Philippiens 2 6 à 7. Uwo naho yari asanganwe ishusho y'Imana, ntiyiyumviriye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako, ariko yisiga ubusa, yabira ishusho y'umugurano, acika usa n'abantu. Ariko yisiga ubusa, yabira ishusho y'umugurano, acika usa n'abantu. Yesu yemeye kwambara ubusa kubwanje nawe. Yesu yemeye kuvukira mu bwato bw'intama kugira ngo bikunde jewe nawe tuze tuvukire ahasa neza. Yesu yemeye kugirirwa nabi, Yesu yemeye kwambara nabi, Yesu yemeye kugirirwa nabi, Yesu yemeye kubaho nabi. Imana idufashe cyane. Nawe ndiko ndamwiyumvira ko ndiko ndaba ijambo ry'Imana, nsanga imisozi yaduga uno munsi je ntayo noshobora, ariko arayituze kuganje. Si uko indogobe zari zibuze, si uko amadeplasma yarabuze, ariko aremera aragenda n'amaguru kugira ngo bikunde. Noneho na njewe menye ngo na Yesu yaragenze n'amaguru. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe. Byose yabikoze kugajewe na wewe. Yemera yambara ubusa, yemera yishira ku bworo bwacu kugira ngo bikunde je nawe dutungishwe nawe. Vyizere nivyo, tumukomera amashyi umwami wacu ari hagati muri twege. Turagomba kuvyakira, vyumva ko twavyakiriye ko vy'ukuri yarakoze kwemera kwambara ubusa ku bwacu, vy'ukuri yarakoze kwemera kugorwa, kwemera gukena kugira ngo je nawe dutunge muri we. Icya kabiri kiravuga ngo vyose ni vyacu. Imana ishimwe cyane, vyose ni vyacu. Uwo mwami w'abantu yatwemereye guhinduka abana biwe kugira ngo vyose bibe ivyacu. Igice cya mbere cy'Abikorino igice cya 3 umurongo wa 20 gushika ku murongo wa 23. 1 Corinthiens 3 20 à 23. Igice cya mbere cy'Abikorino igice cya 3 guhera ku murongo wa 20 gushika ku murongo wa 23. Byose ni vyacu. Imana ishimwe cyane. Murongo wa 20 haravuga ngo kandi mu rupapuro rw'188 n'isezerano rishasha, kandi nguhoraho arazi ivyiyumviro by'abanyabwenge, kandi ko bitagira ikimazi, niko ntihakagire umuntu yirata abantu, kuko byose ari ivyacu. Ariko ari Paulo canke Apolo canke Kefa canke isi canke ubugingo canke urupfu canke ibiriho canke ibizoba, byose ni vyacu. Namwe muri aba Kristo, Kristo ni uw'Imana, natwe turi ab'Imana. Bisigura ngo nimba Kristo ari uw'Imana, natwe turi ab'Imana, byose bikaba ari iby'Imana. Byose ni vyacu. Tumukomera amashyi. Nimba turiko turavyakira, byose ni vyacu. Niki gitumurira, niki gitumukena, niki gituma wicurikira, niki gituma utizera Imana muremyi w'isi n'ijuru, niki kibituma. Nagenda gutangarize ngo byose ni vyacu.
byaba ibihinda, byaba n'ibigenda n'amaguru abiri, byaba ibigenda n'amaguru atatu, byaba ibigenda n'amaguru ane, byaba ubutunzi bw'abantu tubona mu isi, ibyo tubona mu isi, Bibiliya iratubwiye ngo byose ni ibyacu, iby'icyubahiro byose ni ibyacu. Imana ishimwe cyane. Nusubira kwikengera, ijambo ry'Imana riratubwira ngo nous sommes la vérité du royaume de Dieu. Turabaraganwa mu bwami bw'Imana, ko turabaraganwa mu bwami bw'Imana, dusangiye umugabane na Yesu Kristo, ko dusangiye umugabane na Yesu Kristo, noneho byose ni ibyacu. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe. Ariko bikimeze uko, hariho ibyo dusabwa. Nibyo Yesu yarapfuye ku bwacu kugira ngo noneho ubwara bwacu abwishyireko, hama noneho adusesakarize ubutunzi. Ariko kandi turabyizera ko ari byo, kandi turabibonye n'ijambo ry'Imana riratwemereye ngo byose ni ibyacu. Ariko hariho ibyo dusabwa, hariho ibyo natwe tutegerezwa gushyira mu ngiro. Kiravuga ngo ntiwiganyire, ntiwiganyire. Matayo igice cya 6 umurongo wa 24. Niki kigutera kwiganyira? Matayo igice cya 6 umurongo wa 24. Urupapuro rwa 11 umurongo wa 24 aravuga ngo ntimukiganyire. Nawe usaba abami babiri, kuko yokwanga umwe agakunda uwundi, cyangwa yoguma kuri umwe akagaya wa wundi. Ntimushobora gusaba Imana n'itungo. Womenya ko byose ari iby'iwawe, ntiwosubira kwiganyira. Womenya ko Imana muremyi w'isi n'ijuru ariyo yitwa papa wawe, ntiwosubira kwiganyira. Womenya ko ubutunzi bwo mu isi bwose uba ufite ko ububasha Imana yabugushize mu biganza, ntiwosubira kwiganyira. Niki kigutera kwiganyira? Niki kiriko kiragutera kwicurikira no kubona umenga isi n'ijuru byakumiyeko, byakuguyeko, no kumva umengo ntawe ukwitayeho? Nagira nawe ugire ngo ibuka ngo data ni Imana muremyi w'isi n'ijuru, kubw'ibyo sinkwiye kwiganyira, kubw'ibyo sinkwiye kwiririra. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nimushobora gusaba Imana n'itungo. Iyo umuntu ageze aho yiganyira, byoroshye cyane gusanga yibagiye ikibanza ciwe, byoroshye cyane gusanga yibagiye Imana muremyi w'isi n'ijuru ko ariyo Mana yiwe. Hama noneho uwo agasanga asigaye asenga ibindi bigirwamana atari ya Mana muremyi. Ugasanga biroroshye kwiruka inyuma y'itunga, kandi aribyo byari bigenewe kukwiruka inyuma. Twarabihawe n'ibyacu, sijya ndagiruka inyuma, ahubwo nibyo ritegerezwa kunyiruka inyuma, rindondeza iyondi kugira ngo rize, kuko niryanje. Imana ishimwe cyane. Mugabo ibona byibagiye, nsanga ndiko ndagirukako, hama noneho nkasanga natankaje inguvu. Imana idufashe cyane. Mu Gifaransa havuga ngo itunga, havuga ngo mamo. Mamo ni muhemu mbi, ni umudayimoni afatanya n'amafaranga no gukunda amafaranga. Biroroshye gusanga wabaye inkunzi y'amafaranga iyo wibagiye ko uri umwana w'Imana, iyo wibagiye ikibanza cyawe, icyo twakironkeye twakiroza igihe Yesu abambwa ku musaraba. Kandi agira ndakubwire ngo Yesu ntazagaruka kubambwa ukundi, kugira ngo noneho ubitahure. Byaranditswe mu ijambo ryiwe kugira ngo tubyumve, hama tubibemo. Imana ishimwe cyane. Tubyakire n'iby'iwacu, tugiranire neza, tureke kuba ingumye, ariko twemere turakure, dufashanye, dushigikirane. Ngaha Imana yabitse umugisha wayo, nuko twemera gusangira n'abandi ibyacu, tukamenya ko ibyacu atari ibyacu gusa, ariko Imana yabidushishijeko kugira ngo dusangire n'abandi. Luka igice 8 umurongo wa 38. Luka igice 8 umurongo wa 38. Luka igice cya 6 umurongo wa 38. Igice cya 6 umurongo wa 38.
ni urupapuro rwa 74. Murongo wa 38 aravuga ngo ingero nziza itsindagiye inyigishe isesekaye niyo bazobaha muco muteze, kuko ingero mugeramwo ariyo muzasubirizwamwo namwe. Aha, ndabisubiremwo. Ingero nziza itsindagiye inyigishe isesekaye niyo bazobaha muco muteze, kuko ingero mugeramwo ariyo muzosubirizwamwo namwe. Ati reka jewe nasengeye 10,000 ndonka ijana 100 francs, amahera ijana. None we nawe byari byagenze gute? Wari watanze gute? Mani dufashe cyane. Hano havuze ngo ingero nziza itsindagiye inyigishe isesekaye niyo bazobaha muco muteze. Ariko mugabo w'icyo wateze rero cyavuye hehe? Kuko ingero mugeramwo ariyo muzosubirizwamwo nawe. Mu gutanga niwagera ku kiyiko nawe Imana igusezeraniye izokiguha gisesekaye kinyigisha ikiyiko mugabo ikiyiko gisesekaye kinyigisha hama kandi gitsindagiye. Turamaze kuja kugura ubufu bakabutsindagira kandi babanza kugura bakabutsindagira. Mugabo ugeze mu kiyiko bazogura ikiyiko gitsindagiye. Mugabo numva hari utwiyongera ko dukeya. Mugabo ku kiyiko niwagera mu kirahure nawe bazokugera mu kirahure. Imana yagusezeraniye ni promesse, iyi ni isezerano ry'Imana. Icyo ugeramwo icyo nayo izokugereramo. Niwagira ingunguru nayo ikwemereye ngo izoguha mu ngunguru. Mugabo kandi itsindagiye inyigishe isesekaye wewe wahita gutanga mu kiyiko canke mu kirahure canke mu ngunguru? Wahitamwo muki? Numviriza ubutora ikiyiko. Ati je kweli nzotanga mu kiyiko, ku kiyiko biroroshe kuyavunjiriza mu mufuko hamukarondera kakanoti ka nyuma gato. Unoti ya nyuma ntonyi mazimihe igihe yari ubu ni cyane. Icyo bijyana ukarirondera iyo riri mu bihumbi ukarondera ijana. Aha, nawe uko nyene icyo kuronderera ijana mugabira isesekaze yagusese yanyigisha yatsindagiye 500. Mugabo niyo wayihereza ukayitangira 10,000 hagati. Inoti nini irimo nanje niyongira nshikanira Imana. Inoti nini irimo niyongira mfashisha mwene data. Nawe uko nyene niko Imana izokuronderera binini vyo mu vyayo hama ibiguhezagize. Twikomera amashi. Yo ni isezerano ry'Imana. Turagomba kwiga gutanga kandi muri Yesu Kristo birashoboka. Turagomba kwiga gutanga, turagomba gushyira aho hantu naho, turagomba kwakira umugisha w'Imana. Yarabisezeranye ubukene bwacu bwose yabwishizeho. Oya ituzosonza haba namba, nta nzara tuzogira haba namba, tuzokena si byacu. Twebwe turabatunzi muri Yesu Kristo kandi yarabisezeranye niko biri. Imana ibahezagire. Ndarangiza.